ndabaramukije ndabana ikaze muri ano Ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 myandagaro mwaka wa 2025. Mu gitondo hariteze ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni imuramvya mu ntara ya Gitega aho ipimo vyo Celsius 14. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara za Bujumbura na Gitega hamwe n'iburunga mu duce twa Makamba na Rumonge. Mu z'intara zisigaye hakaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ipimo vyo Celsius 31. Mu gitondo hitezwe kwizuba zoseruka gisaha 12 zirenga iminota 8 rirenge gisaha 12 n'iminota 7 z'umugoroba. Amakuru ategekanya ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu agarukiye hano. Makuru cyane twakwirukirana Alice Ningabira. Nije niko ndabashikiriza na hejo.